Bonjour mesdames, messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibaza arashama vuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tumaze dukengurukira Imana hama dusubira dukengurukira abakunzi ba Bujahit TV. Right now rero ndingehe ndi mu gisagara ca Bujumbura ndahantu bita kuri Le Rendez-vous naje kurondera imisore yuko bambwiye yuko hariyo Paris abanyeshure novuga yuko n'abanyeshure barako baratigura izobera ngaha zo ari kuwa gatandatu ndakene kumenya ukuntu bizoba bimeze kandi nawe urakene kumenya ukuntu bizoba bimeze tumenyere yuko ama events ategurwa n'abantu bakuze abantu aba intellectuel bakuze cyane kandi nuvuga yuko baba fonctionnaire bafise ubuzi bwabo kandi batunze cyane ariko uno munsi byarutangaje twagiye tubona imisore mitoyi cyane nuvuga yuko nabwe mubibonye muca mutangara nugwa ruko rukiri ruto kandi babikoze gute uca wiyumvira ati mbe babikoze gute nigiki bagamije mbe babikoze kugira ngo bizobafasha iki bizobashikane kuki mbe muri yo pari yabo nibiki bizobaharangwa guys follow me CK professional shobora kunkurikira tuvugane nabo bahungu kuno bazobitegura ibintu byabo. Ni sawa urakomeye yego ndashima kurira ngandi baze yego twagute burya je nitwa Gerard bambwiye je nariko ndarondera bambwiye ko ngo ari abantu bari ngaha novuga imisore bafise ibintu bariko barorganiza byerekeye by'ama evenement bizobera ngakwa gatandatu nakindagenda ndabasabe mumfashe aho bari kubera ndabona kumenga mfise bakira benshi kumenya aho bicara hariya ngabariye batombereye hariya bicaye hariya yes wa Bujahit TV nko nabibabwiye baba tweretse kandi uvuga ko namwe mubibona nko nyina nabibabwiye muri presentation n'abasore bakiri bato cyane bite bro fresh bro razaneza yego nami yego witwa gute man witwa Lay Designer yeah vipi bro safi bro razaneza turashima witwa gute man Lil Jim Kal safi sana katuvugana no mu bro umwe asigaye nga vipi bro safi bro razaneza neza witwa gute twa Rigen yeah safi sana kesi bakunze ba Bujahit TV kumbere jewe ndashobora kwicara tukavugana nabo hama tumvirize imigambi yabo n'ukuntu evenement yabo zo bimeze n'ukuntu pari yabo zo bimeze guys nicare man mu wanse nicare nganye cyangwa nicare hari kaje nicare hari ya ntacu Yo ari he man ari he muri bus ngene kwanza gatoye icara nyene wari muri bus man yego nako ndazi none abandi bari bagusize he gute man ni tubana urashobora kugira rero gatoye Jisi bakunzi ba Bujahit TV nkuko tuma tubikora reka kandi dusubire kandi tubashimira ariko bro ndabona umenga muri kumwe n'abandi bantu muri kumwe nga abo twari kumwe bajya muri kumwe canke muri mwabasiti bobo bari basigaye inyuma kubera nitubano hamwe mu vyekeye evenement muko murategura nabo nyene barimwo turi kumwe dufise team yitwa big best promoter Casey bro vipi biraza neza murashobora kuzino namwe ntaso Case nkuko nabibabwiye ati rero tumenyera ama evenement ategurwa n'abantu uvuga yuko bafise amagrade manini cyane ariko no munsi tuko tubona imihago gikiri mitoyi cyane be vyagenze gute bavyumvire gute mbega babikoze kugira ngo bibashikane kuki bite kandi bro sawa hama party twayumviriye nk'abajene twe dufise power nini ku ma réseaux sociaux cyane kuri Facebook Instagram nizo dukoresha cyane twararavye ukuntu turi hamwe ko twokora ikintu kituzanira natwe amahera tuja hamwe n'umu boss nyina kabare turavugana plus turayironka dutegura ikintu cyoryohera abajene nkatwe muri vacances ipati zina rya party twayise sama party urabona ko turi no muri sama turaraba na date yo korohereza abajene cyane nk'abazokora exeta tuvuga ati reka dufate le premier kubera bazeza exeta
le 30. Bazeze examen le 30. Le 30. Turategura party. Bo hari abantu benshi bazoza aba DJ bakomeye cyane muzi muri industry nka DJ Mel benshi baramuzi. Hariho n'ama surprise menshi bateguriye nk'aba star gusa abazohishikira niyo bazobibona. Hariho na photoshoot, yana ko photoshoot muri gisagara abajene usanga ubu ariyo bayijukiye cyane. Hazara photographe bakomeye cyane bubatse izina nyene ngaha muri industry. Nabaza bahari aba MC bazwi cyane nka MC Olimen arazi cyane mu bajene nkatwe n'abandi nyene bariko baraza. Party izotangura 18h kuduga uwo uzoshika atevye umva dosanga ibintu biriko biramujana. Ati rero muramutumira azozakiri kare kubera amatike anazosanga yaheze. Jace bakunze Bujahit TV muravyumva yagerageje kuvuga vyose kandi yagerageje kuvuga n'ivyo wewe kumbura kuba wicaye ngaho ari kwifuza kumubaza ariko je nca nibaza ikindi kibazo bro, mbega mwavyumviriye gute gutegura ino party? Bon, vraiment twabonye uko kuri réseaux sociaux dukwikirwa n'abantu benshi cyane gose, hama dufata ko twotegura ipari vraiment tukaryohera abantu. No mpamvu twaje tuvugana no mu boss hama abafate mu mugongo. Dufata mu mugongo nyine nk'umuvyeyi. Yes, ni nk'umuntu nyene aca yiyumvira ati benshi tumenyere yuko bagize abanyije bajene baronse amahera baca batwara mu mavuno vuga yuko mu vyo kunywa ibiyayura mutwe ariko mwebwe mwari ko mwogira akantu vuga aga petit fête cyangwa aka evenement mudusangira n'undi bajene kumbura bazo babahejeje gukora ikibazo kinovuga ca leta. Mbega ku bwanyu hoho murabona yuko abo bajene muba mwifuje ko muzosangira ugafana murabona ko bazobakira nko mwari mwabiteguye? Ego vraiment. Murabona yuko bazoza ari ku bwinshi? Turazize vraiment kwa promote ko turigira. Ko murayigira abona kuri kirazana feedback. Ego. Jesse ni nk'umuntu kumbura iyo ca yifuza kumenya ati mbega bose bariga. Muse muriga bro? Turiga hariho n'abahejeje amashuri. Mwese mwariga ari abahejeje amashuri? Ego. Bandi muri mwebwe bahejeje amashuri muri? Mwege araje amashuri. Yambaye nivuga igitambaro cy'abagore. Abantu wambaye umutwe wakita gute bro? Je uri umusani? Oya. Uririmba man? Oya gusa ndabishoboye ndabizi. Uyu aririmba. Sinzi kwe. Kubenga barafise isoni za. Wapi? Oya. Mwisharanye nuko uramo muvugana ukunyene. Mwatinyana ukunyene? Oya nidutinyana. Canke mwatinye ikimiri confise ndakibike tuvugane uko nyene bisanzwe? Oya harabusanga ariko bavuga. Ko muravuga? Uri kuravuga mana nabonye ko wari witandiye fresh. Urugiye gusenga? Oya nayo mvuye muhi. Yego kumbura igirere canke nakumenya mbega iyo pari ko muko murayiteguraho abavyeyi banyu barazi ko muko murayitegura? Bon. Je abavyeyi banje navyo bazi bizi mukuru wanje. Bikubura umuntu acibaza ikibazo bikuruke abavyeyi batabizi. Tuma abavyeyi batabizi kubera bitabaraba kandi bitabereke. Baraba. Bibereke vraiment. Ariko aho umwana wabazo bahari kwa gatandatu birabaraba. Aho uzoba uri kwa gatandatu ngibaza birabaraba. Nzobasaba uruhusha ko ngiye aha. Ariko umva ko zisha bibaraba. None nibambaze yo ngiye. Nzobabwira ngiye kuryoherwa. None niba ko yakugiye kuryoherwa agacabwira ati sigare ngana uje kuryoherwa cyo bigera gute? Je ni bashaka kunyanya. Bro we bite kwa? Fresh bro. Yazane. Yego na. Umenga nutekereje cyane. Ni comment. Umuhererezi. Yego. Umuhererezi. Wabose. Wabose. Simya kinga. 18. Bite nawe ngo kwanza twegeye bite nawe? Sawa bro. Yazane. Ego. Simya kinga. Je 19 ans. 19 ans. Yeah. 19 kwa bwate gutegura evenement uzogira muri 23 cyangwa muri 25 waramaze kugira big concert kuye bro. Yeah, ndi waza nk'Imana ibishatse tukabandanya neza. Ibintu vyogenda fresh nyene hiyo imbe.
kumbure turinze turonkana uvuga imiyabaga uvuga abajene bakiri bato bafise ivyumviro kuri imyaka nk'iyi kumbure bizodufasha nibagera mu myaka yayindi ikuze ko ni benshi bagera muri no myaka ntibaronke chance yo kumvira ikintu cyumviro mbe feedback ku bagenzi banyu kumbure mu bo mugendana ubona bavyakira gute canke mu bantu babakuriye bon bavyakira neza vraiment kubera bon kuntu nyene twifata mu marezo sosio nyene bamwe baratwemera shaka kuvuga ati kwa rezo sosio badukurikirana cyane gose hari bamwe baba bataratubona bumvise mico kirori konzo bampari cyane n'abandi bose usanga baca baza ku bwinshi uvuze rezo sosio kumbure umuntu acakenera kumenya ni Instagram ni Facebook Facebook na Instagram mu vyerekeye kugira nuvuga cover ku dancing abujya bu video byo gutamba canke nuzenya byo ku by'amafotoshoot by'amafotoshoot hari n'abadanseri ngaha abadanseri ngaha yego ni bande arazi gutamba uyu niyo breezy mufisi niaje wapi ni je bamwangi si aragwaye 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 ikiba cyambwiye ko yavyusa amene sumuto arabo mbona nashikire kare mpaguruke naje imwereretse vipi bro Fresh. biyaza neza yajya witwa gute Ni Berlin. nero kuri kunyaka yeri mara kunyifana Nakaniko kamara inyota. ni dry kabisa be watangu kunyaka yeri kubajana Nkweje imyaka. kwije imyaka yaje mura kwiza imyaka ejya Afise 18 ans. kabisa mbe hajyanye ko waragiye mu byerekeye byo gutegura evenement izobera ngako gatandatu ho uvyumvira gutiri kumwe n'abandi mu ngana imyaka Ni ibintu biryoshe cyane kwa turi muri même generation. Dukoze ikintu nyene nk'abo tunganya imyaka duje n'ivyumviro biraborohera kuza. ho urabona yuko abantu bazoza ku bwinshi Bivanye na tuvuge ko ari 6 dufise cyane kuri social network bivanye n'ukuntu duhurumbirwa cyane nibaza ko haduza benshi kuruta n'abahora babitegura ngaha. VP Breezy bro Fresh. ko sawa maniga Yeah, you go fresh. how do they go man Yo, mbe hajya we kazina bakwita gute kazina to a Benny Smith all gang. Beni Ewe. bitwa Beni Yeah, go. jewe nitwa gute Inka itwa Benny kumba jisinga. je nitwa Beni manuri mazina Itwa Benny. Ah, ndumva ni fresh. muri bose bambwiye ko ari uzi gutamba mbe watangu ivyo gutamba kuva yara Natangiye gutamba niga 7e. Twaja mu makrebe. ingabirano yo gutamba tuyitege mu vyerekeye evenement izobera ngako gatandatu Muyiteke. bazogushira aka beat kiwawe Siyo yonyene nshoboye. Nshoboye ibintu byinshi man. niga mise se yambaye ko cyanyene mu mutwe Oya. Wapi? Asityo yafutse. ndamanze numviriza VP Pro safi je ngumanda kuramutsa bari kwiboro wasize mu mutwe je nivyo bikintanga zamana ndavyambure none dawe oya hari n'ibindi harimwo abavyeyi oya ame bisuko mbega we wagiye mu nuvuga yuko ivya evenement kugira bize gushikana ku Kimana bon impamvu twabigiyemo twese kandi impamvu yatumye tubikora bon twararavye uwahora yorganiza amapadi nyene kandi akaba ari nawe yadukoresha bon twe twaragiye hamwe turavuga ko kina tutokorera hamwe tworganize iwacu kugira ajya ahora duhemba natwe tuzoyihembe bon cha tugira imana dusanga na boss wo ngaha asanzwe afite iyo migambi nawe nyene yo gukora ibintu za marketing nkuko nyene ama turaja hamwe twese bon kuja hamwe yaramamagaye je nanje mera kubwira abandi bagenzi banje nyene mbona ko bo bishoboye kandi bari serieux ho muri tega yuko abantu bazoza ku bwinshi ego vraiment nabwo badufise kumbere ni giki mwoshikiriza hariya mushikira mu nuvuga yuko ku muntu mwonko kumwizeza kugira ngo ntazadebukige ku byo mwamashikirije bon nko kubizeza tubabwira ko tubafite ama surprise menshi bon hari abastare babiri ngaba bazoza usasima kati bibabwira surprise bazobibonera kwe aba DJ n'umu DJ atavyorosha vraiment ngaba mu gisagara DJ inde Meo from Bantu Boy ujya abikora neza ego ni wa wundi horavugiriza kiriko
avugiriza bose na Sabi na Double J bose na Fizo na Double man uja mavuye muri Empire yagiye muri Bantu Boy va muri Empire uja muri Bantu Boy man wapi Bantu Boy from Empire ibintu bidahuza manika man Empire Bantu Boy kwe wapi man oya wihenze nta muntu bitamucanga twese raducanga cyangwa nako kantu mane wafashe rabaho kakiri tukabesherere nujya mu DJ ravugiriza bose avugiriza bose kandi bizere ko azobikora neza ego vraiment nama repetition ararembeje Yes, hari uwo twatanguje tuvugana yatubwiye yuko ivyerekeye droit d'entrée ariko ndifuza yuko nawo bimfashamo kumbure usubiriramwe abantu neza ukuntu abantu bazo kwinjira mbega igiciro cyo kwinjira nanga ni 2000 francs iyo 2000 urabona yuko izokorohereza na babandi kumbure zo bashaka kuza bafise kakande zo bafise moja urabona ko bizomworohereza bizomworohereza kaida mu bisanzwe nko gutegura kuvuga turaje muri Paris ndibaza nta munyo yo kwibaza kuza muri Paris adafise au minimum basi nka 5000 so muri ibyo twarahariye natwe turavuga ati nitwagira 2 bar umva azogira basi 2000 urumva yo kwinjira ahama iyindi 2000 dufate nko basi arafise couple yiwe wanashima nubwo atonafungura arashobora kunwa arangahe fana ndibaza n'igihombi batanwa kayoga bazinwa gafana n'igihombi nyimba bari muri couple bazonwa zibiri urumva aho 4000 ziragiye ahama n'igihombi ca boss cyo gutaha reka subire kurujya muniga hari ya gatoyi icyo ngana ndamubaze we nabonye umenga ari wewe uzi ivyo bintu cyane mbega kuwinjira umuntu iyo 2000 bavuze azuba ari ku muntu umwe canke umuntu azo afise uwundi muntu bagendana bico bagenda gute abazori bose 2000 ni ku muntu mbega ho iyo Paris ni yerekeye aba jeune canke abantu bakuze nabo nyine baratumire kuzoza bon bose baratumiriwe ko hari ni byinshi nga anye twashoye gusaba barakunda vyorohereza abantu bose yaba abantu n'abatanu kubera hazo hari ama promotion menshi atandukanye ku binyobwa promotion zimeze gutire kumbure ugiye nuvuga muri en detail bon promotion ni 4 badge kuri 5000 hamwe na 4 beshu kuri 5000 hamwe na 4 royale kuri 10000 5 ni 5 royale zigabanya mu bro man zigabanya man nagavyo baboreza gose numva ko promotion irenze bagomba kuza barakora kuri zigabanya tubaye nyinshi zo baboreza gusa urumva promotion irenze urucukura ku iyo moja man yiwanje nanje iyo moja ikure kuri yeme oya twokura cyo twimukura ku mujamanye wa Jensen tundi muri iyo nyene ya timire umva ikuye ko cangira ingorane umva cyane twimukure ko nyene yarayikuye tuyikura kuri iyo nyene Guys bakunzi ba Bujahit TV kumbure ni byinshi nkeneye kubabaza ariko naco tuzovugana ubundi bushasha twashatse kubabwira yuko le 1er août zo muri ngaha mwese kuri le rendez-vous bar à côté de Café Gourmand so ndabasavye muzoze muri benshi cyane gose kabisa muraba turabakunda turabakunda ariko nizere ko abantu bazoba muri Paris abantu bari ouvert ego vraiment batazobana ngo kamera bitugane oya vraiment papa araza kumbona ngo ni muri Paris ngo urubiki nibiki oya kuko nubundi papa niyo kwifuza ko ja kunyura umogi ariko yo kwifuza ko ja gusangira n'abandi ego vraiment sivyo none ego kumbura tuvyitege kandi Paris turizere ko izobizo ari fire mbega Paris zo bayitwa gute man yitwa Summertime Party ego kumbere ni izina batanguye kuvuga ubwa mbere ariko rero ni kumbure nkawe kumbure ushobora kutubwira nk'amasaha izoherera Paris bon Paris wari wabivuze ubwa mbere ariko ntiwagize le temps exact Paris kanangure kuvuga amasaha izotangura 18h twe tuzoryoherwa uwo muhira babanira azotaha kare uwo batabanira nawe na 23h minuit azobakiri ngaha urazikora abantu bazoza n'amafaranga menshi imana baba usanga bafise amafaranga menshi bagarariza usanga yashaka yuko ataha amahera y'araheze kumbura inzoga ntizizobura man inzoga ni full ziruzuye kumbe zizikosekane zitakosekane zipo zitaonekana kwa hiyo siku siwe mtu anakuja na laki yake moja anakuja fasi pombe zimekwisha bana zipo hapa Taleta zingine? Wataleta zingine wenye wanataka. Ni Brarida kwa hapa karibu iko karibu kabisa. Safi sana kumbura turazi neza yuko muri mwebwe ari abantu bazoha argent de poche ya 1 million kubivana n'ukuntu umwana azoba yakoze ku mwaka. Yo mbikwiga makanga. Je ni ndaheza. Uraheza? Wakoze ikibazo cya exista nawe? Oya. Ubwo ngiye mu wanyuma. Wewe? Ngiye second. Warahejeje?
l'année passe. ubantu kino n'abagenzi bawe kugira ngo nabo nyine bazoheze nkawe. Bon, twigana umwete n'ishaka. Kwigana umwete n'ishaka kandi nivyo vyiza ejo uzobundi muntu ni wagira amashuri yawe meza. Tuzosubira rero inshallah imari bikunze twari kumwe na timu yitwa gute? Big Best Promoter. Big Best Promoter twari kumwe na timu yitwa gute? Tukonye Big Bujahit TV. Kuri mikoro kumwe nande bro? Beni. Kuri kamera haya bari kumwe nande? Kuri kamera bari kumwe nande? Umutora ndamugurira besho. Oya mbese kamera n'undi kindi kinyamakuru. Umutora ndamugurira besho. Oya kwe nawe tuzi. Oya nawe watoya iyi party sishura kuyibaza. Ngo ari kumwe na CK kuri kamera kumbure mushashidwa vyaheze. Inde oya bamubwiye hari wone bakubwiye hari. Oya je nace. Barabaga mwishure sana. Ngo kweli. Barabaga sana. Sana vyaranamfashije. Kumbure reka dusozere kumbure twizere ko Paris izoba fresh rero maze ndabasavye ko twese twerekana peace and love hariya kuko muri Paris izoba imeze neza kuko zoba birangwamo urukundo n'amahoro fresh.